urabona impamvu abandi bagora ni babandi usanga bahembwa imishahara myinshi. Umaze kubuhembwa umushahara mwinshi uhembwa nka 2 millions, burya urabona ko 2 millions yahembwe ugasanga ku mwisho ukoresheje nka 1,500,000 ukabuyabize. Rero benshi rero baca bahendwa na wa mushahara. Burya umushahara ni mubi. Ndiko mbwira abajene bariko badukurikirana, attention n'umushahara. Uzobona ko umushahara ari mubi umunsi ni bagusohora muri kakazi bakubwiye ati ucigenda. Ushobora ko umushahara rero ari poison, kuko benshi rero umushahara duhenda tukaca tureka gukora imigambi yacu kubera wa mushahara. Ukavuga ati jewe ndahembwa, jewe ndakora, mbayeho neza, ndonka igitoro, ndari inzu, abana bariga, ariko ukibagira gukora ivy'iwawe. Ego gukora umugambi si Congereza cinshi, si Gifaransa cinshi, kandi si amashuri menshi. Rero no hanura abakozi ba leta cyane cyane n'abakozi bakora amakampuni atandukanye ko hajya ahantu ukora ujya mu boss ukorera nawe nyene yariyumviye gukora ikintu kugira ahereza abandi akazi. Ugumye ukorera umuntu ntitushobora gutera imbere, kuko ujya mu boss ukorera nawe nyene yavuye mu bandi, yavuye mu kagwi k'abandi bakorera abantu, arikurayo acagenda gukrea ikintu acaha akazi abandi. Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba Peace International TV, tubahe ikaze kandi mu kiganiro nkuko twama twabikoze, tubategura ibintu byiza kandi biryoshe gose. Microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana, hanyuma kuri cameraman ni Papitex. Reka tubahe ikaze, tubashimire mwebwe mudushigikira, hari abagira sabone, hari abagira share, hari abagira comment. Mwese turabashimira, mwese kandi turahokonesa ukuntu mudushigikira. Tubaye ikaze rero muri kino kiganiro. Murabona ko turi kumwe na wa musore w'iswaga, wa musore mwiza gose bamwita Steve. Murazi uko mu kiganiro giheze twari kumwe atuganiriza ku bintu byerekeranye n'imigambi. N'ubu rero twongeye kugira ibakwe ryo kumwakira muri PITV. Turakura mu kije Steve. Twamwije nawe Pacifique. Turongeye kuguha ikaze muri PITV, wabaye mwenyeji. Ego murakoze cyane, nkabandumye akayo kuramutsa kandi abakunzi ba PITV. Murakoze cyane baramukije. Yes, reka rero kumbure tudatebeje, abakunzi bacu ba PITV barakubonye mu kiganiro cyo kwitunganiriza imigambi, ubabwira abantu yuko imigambi ishoboka, gutera imbere bishoboka. Uyu munsi rero kubona twahagize ibakwe ryo kongera kwakira muri studio za PITV nibakwe ridasanzwe. Hanini twakwakire kugira ngo twumve témoignage y'inyigisho kumbure wigeze gucisha hano kuri PITV, igishinga ntahe c'inyigisho wacishije hano kuri PITV. Kumbure rero reka mpere kukubaza Steve, turazinanye zina ni kimugabo mwamwarize ikinimba tabanga ririmo. Ego murakoze cyane. Jewe nize electromechanique, niyo nize. Murakoze. Steve yize electromechanique. Mbega Steve, electromechanique nivyo usanzwe ukora ubu canke ukora ibindi? Oya. Electromechanique, domaine electromechanique nayikozemo imyaka 2 nkivuye ku ishuri, ariko mu nyuma sinashoboye kubandanya muri electromechanique, nacinja mu bindi. Ego murakoze. Muri byo bindi bintu kumbure wagiyemwo bifadikanije na tala wavukanye canke nabyo warabyize mu ishuri? Oya, ivyo nkora ubu sinovuga ko ari byo nize mu ishuri cyangwa ndafitiye diplome cyangwa ngiki. Oya, tarama formation gusa umuntu yagiragira, ariko ni talent nari sanzwe fils. Ni navyo bingenjeje hangeze
nirya tala navukanye nivyo ndiko ndakora mu byo bimbeshejeho. Ego kumbure rero twobifatanya na ya migambi umuntu ashobora kumbure kwitunganiriza kugira ngo yiteze imbere. Urumva ko ivyo we wize atari byo uri kurakora, ibyo uri kurakora kumbure twobyereka abakunzi ba PITV. ndabona ufise aka brochure ngaho onye, ngira ngo mu minota mike ngira ngo wasigurira abantu ibyo ukora. murakoze cyane. Jewe nsanzwe ndongoye ishyirahamwe Step Public Art. Step Public Art ni ishyirahamwe rikora ibintu bijyanye na art et peinture. Duhora dukora ibintu bijyanye no gushariza amazu, ibintu bijyanye na decor, mapano publicitaire, tugakora ibintu byose bijyanye n'ubuhinga kuvyerekeye amazu n'ibindi bisanzwe byo mabarabara n'ibindi. Ego nivyo. Ndabona aka brochure ngaho mu ntoki, sinzi ko twokereka abakunzi ba PITV. Nibaza ko ibi ari byo musanzwe mukora. Ego ni ibinyene. Ego yuko abakunzi ba PITV babibona, no gusiga amazu, kwandika, kugira design n'ibintu byinshi. Nibaza ko mubibona abakunzi ba PITV. Iryo shirahamwe nimwe mwarishinze? Ego murakoze cyane kuba icyo kibazo. Iri shirahamwe ni jewe ubwanje narishinze bivanye n'ukuntu nabona akazi umuntu akora ugasanga nta nyungu nyinshi akaronkamwe bivanye n'amabezwe umuntu aba afise. Ari usanga umuntu afise amabezwe menshi gusumba amafaranga atusha. Ugasanga amahera utusha amabezwe ufise ni menshi par rapport amafaranga uhembwa ku mushahara. Uretse nibi nsanzwe ndumusalariye, nsanzwe nkorera ahandi mu indishirahamwe atari iri rimpemba ku mwisho. Ariko rero nabonye ati ko biruko amahera mpembwa akaba atashowe kuntunga, cambona ko ntushobora gucrea entreprise ishobora kumfasha gusahiriza hahandi hari kinogo, nkaca nshobora kugira iki ya mafaranga ngwe muri entreprise yanje akaca afasha ibindi. Murakoze cyane. Bakunzi ba PITV muri ko baradukurikirana, murumva yuko Steve ca kiganiro atanga cy'imigambi bifadikanije nawe n'imigambi yoba yarakoze mu buzima kandi arashobora kuhisisa. Murumva yuko kandi cyatumye abikora nuko yabonye ko amadepense ni menshi, amabezo ni menshi, ugaca usanga amafaranga nayo ahembwa ku kwezi gasanga ni make. Steve, turiko turaba mu buzima busanzwe mu byo kuri, haba abigisha, abakorera leta, abakorera ndetse n'abandi ayandi masosiyete atandukanye, ni baki bashobora kwimbira ibyo bintu byo gukora ubuzi bubiri, avuga ati reka ndaba kandi nkore kugira ngo nsahirize umuryango n'ibindi. Wowe mu by'ukuri uretse ibyo byo kubona ko amabezwe ari menshi, ni igiki cyoba carabigutumye cyangwa cyoba carabikubahuye mu gihe abandi bibagora? Murakoze cyane. Urabona impamvu abandi bibagora ni babandi usanga bahembwa imishahara myinshi. Umaze kubuhembwa umushahara mwinshi, uhembwa nka 2 million, burya urabona ko 2 million yahembwe ugasanga ku mwisho ukoresheje nka 1,500,000 ukabuyabitse. Rero benshi rero baca bahendwa na wa mushahara. Burya umushahara ni mubi. Ndiko mbwira abajene bariko badukurikirana, attention n'umushahara. Uzobona ko umushahara ari mubi umunsi niba gusohora muri kakazi bakubwiye ati ucigenda, ushobora kumushahara rero ari poison. Kuko benshi rero umushahara uraduhenda, tukaca tureka gukora imigambi yacu kubera wa mushahara. Ukavuga ati jewe ndahembwa, jewe ndakora, mbayeho neza, ndonye igitoro, ndariha inzu, abana bariga, ariko ukibagira gukora ivy'iwawe.
Ego je nibaza rero ko ari ivyo. Wari kuravuga ibyo bintu numva ngize ubwoba bwinshi bw'abantu nshingira ubwoba bwinshi bw'abantu bakora batariko barakora ibyabo mu by'ukuri. Nicyo gituma usanga mu buzi bwinshi butandukanye ari igihe usanga akazi karakugize imbohe, canke ibyizigiro byose bigaca biba muri ako kazi, hamwe bakirukanye ucumenga karabaye. Abandi nabo gaca usanga babirukanye ku kazi, akazi gahagaze, bagaca basubira inyuma bikomeye, ubuzima buteye ubwoba, ubuzima mbere twavuga bagaca basubira ku gatumba kandi barigeze gukora bagakora bagatusha amafaranga menshi, bagakora ibi mu buzi butandukanye, ma entreprise akomeye, mugabo ugasanga barasubiye inyuma muri ubwo buryo kubera akazi gaheze. Abo bantu bose bakorera leta, abo bantu bose bakorera ama entreprise atandukanye, tugire ikintu tubabwiye, tugire impanuro kumbure ubahaye, zobubahura mu migambi yabo. Umugambi wari wose ko cyagihe warigishije uvuga yuko umugambi ari ikintu kiguha inyungu, pe importe icyo ari cyo cyose. Nimba kurima biguha inyungu ni umugambi, nimba gutwara ikinga biguha inyungu ni umugambi, nimba kunyonga moto, bajaji, taxi bizana inyungu, ibyo byose ni umugambi. Tubahure kuko umenga bice bifatana n'amashure, bigace bifatana n'igifaransa cishi n'icongereza cishi batwigishije mu ishuri, ugasanga biratugoye. N'igiki wababwira kugira ngo bubahuke? Kugira bubahuke gukora iyo migambi nkuko wabivuze, ndabisubiyemwo ati gukora umugambi si cyongereza cinshi, si gifaransa cinshi, kandi si amashuri menshi. Umugambi ushobora korora n'inkoko ukagwa amafaranga, urashobora kurima nkuko wabivuze ukagwa amafaranga. Ati rero icyo nohanura nuko uraba umwanya wawe. Dufate ukora amasaha 8 ku kazi, kuva saa 8:30 gushika 6:30, ukora amasaha 8. Fata rero ajya amasaha basigaye ntuyapfisha ubusa, rondera ikintu. Nimba ubona ko tugikora wowe nyene ubwawe, urashobora kugikorodona utakirimwo, ushobora gishaka umukozi akagikora mu gishingo ciwawe, ahamutaje ku mugoroba ukaja kumukontrola. Rero no hanura abakozi ba leta cyane cyane n'abakozi bakora amakampuni atandukanye ko hajya ahantu ukora, ujya mu boss ukorera nawe nyene yariyumviye gukora ikintu kugira ahereza abandi akazi. Ugumye ukorera umuntu ntitushobora gutera imbere, kuko ujya mu boss ukorera nawe nyene yavuye mu bandi, yavuye mu kagwi k'abandi bakorera abantu, arikurayo acagenda gukrea ikintu, acaha akazi abandi. Umva muri umwanya umaze guha akazi abandi, uri guteza imbere imiryango myinshi. Nawe rero ucukurikiza ryabanga rya mu boss agukoresha, nawe ukacubavamwo, ukacugenda ugakora ibindi, ugahakaza abandi, abo bandi bagaha abandi. Iyo terambere je mbona mu gihugu kabisa, uya dutera imbere nuko twobigenza. Reka rero tushimire abantu bose bariko radukurikirana iyi témoignage yawe. Urumva yuko kandi urabona ko ifashe neza. Shano kuri vraiment ndashima ko yera nacumbuze no kuri weekend wonka vraiment. Tukuri ndabishima. Antoka hari inyungu kuri wewe, hari inyungu mu muryango, hari inyungu no mu bagukikuje, kubera ko wagize umugambi wo kwiteza imbere. Inyungu irahari. Ati gute inyungu ihari nuko mu bantu turi kumwe mu gishira hamwe, hari abantu, hari imiryango, burya hari abantu nkoresha bafite imiryango batunze nabo nyene. Urumva nabo nyene bamaze kuba barisha imiryango yabo, umva ko hari inyungu kuri bo. Hama kaza kuba inyungu no kuri jewe nyene ubwanje, benefice amafaranga avuye muri ibyo bintu bakoze.
hama nkaba ntuze umuryango na jewe nkaba ntuze abana babiri n'umudamu nkashobora no kuronka n'igitoro c'imodoka urumva vraiment nibaza ko ari ivyo nuko ndabishima cyane hama nkahamagara abandi bantu bose nabo nyene bifuza gutera imbere bagerageze baraba ukuntu bareka ubwoba ni bubi ikintu citwa ubwoba s'il vous plaît bacihotse kabisa umaze kubusa ubwoba nta namwe woshika no ego ni ivyo reka rero dushimire abantu mwese mwariko muradukurikirana mwariko murakurikirana PITV mwariko murakurikirana na Steve amaze kuba inshuti yacu kuri PITV reka tugushimire ko watwitavye